nkuko mubimenyereye muri gwa rukurikirane nyene rw'ibiganiro rw'abatumire bavuye muri societe Kigega aho bazoba bari ku isoko bifatikanye na palais aho bazoba bari ku isoko kuri palais des arts kugira bashobore kwerekana canke kugurisha canke kumenyekanisha ivyo bakora babikorera hano mu gihugu cacu Burundi mbere bakoresha ivyo hano nyene mu gihugu cacu Burundi benshi imwe twita ngo made in Burundi. No musi nagize bakwe ryo kwakira Bertrand ININAHAZWE murantunga araza kutwidondora tubwira havuye mbere n'ivyo bakora nimba ari cooperative nimba ari societe bavuyemo. Ego Bertrand karibu cyane muri Kazoza FM. Murakoze cyane twaki mumeze neza turashima gose. Ego Bertrand ININAHAZWE ajava he akorera imirimo yiwe hehe? Bertrand ININAHAZWE ajava muri societe yitwa Berika Multi Service Company ikorera mu ntara ya Buhumuza intara ya Kera Muyinga muri commune Muyinga muri quartier yitwa Kibogoye. Ego niho hasanzwe hari company yanyu. Ego hasanzwe hari cyicaro gikuru ca company yacu. Ego imaze igihe kingana gute company yanyu? Company yacu twovuga yuko yemewe n'amategeko kuva mu mwaka wa 2024. Ego maze umwaka umwe mugabo projet yoyo tuyimaranye igihe kinini. Igihe kinini mushatse kuvuga kinini kingana gute? Kuva muri 2016 mukora muvyumvira ariko yitwimvira projet muri mu mpera za 2023 turasanga gushira hana application. Turabona imbere yanyu ko bakora dukurikirana kuri live YouTube kuri Facebook barabona yuko mwaje muzanye ivyo mukora. Mbega company ya Bertrand ININAHAZWE ikora ibiki? Company ya Bertrand ININAHAZWE ikora amata ya yaourt ari mu sorte atatu. Runo mwanya niyo amaze kuronkegwa uruhusha mugabo tiko turakora n'indi produit yitwa benshi bazi ati abenshi babizi nk'ibikarango canke nk'abaruguru muri nord bakavuga ati ngo ni bifyonze. Mugabo pour le moment ivyo tumaze kwemererwa n'amategeko ni amata ya yaourt. Mbega amata ya yaourt n'amata bitaniye ubwirageje kudusigurira. Amata ya yaourt n'amata asanzwe donc amata ari muvuga ati ari ubwoko bwinshi. Hari amata twita ngo ni ifyufyu. Akaba ari n'amata rero twitwa yaourt nature ikivuguto. Akaba ari n'amata ya yaourt aromatisé yongeyemo ibindi vyamwa byazana kandi kanovera. Turakunda kumva abantu batinya ibintu bisosa kubera ngo bashobora kuba bongeyemo ibindi bintu chimique canke amasukari canke ibiki. Mbega mwege yaourt yanyu ni kivuguto tumenyereye canke hari ivyo mugira aromatise mwashizemo ibiki mubikora gute kugira umuntu ayihereza yumva ingene yumva ibirimo? Izi dukora ziri aromatise turashira mu cyama cyitwa vanille. Turagira na fraise meme twagira na orange. Yego izo rero zashaka consommer n'abantu bari bo bose. Hariho gusa izo dushiramo kongeramo agasukre. Donc niyo nk'abantu barwaye diabete ntibashobora kuyikonsoma. Turagira n'ama yaourt nature sans sucre ajouté. Yego ni ibintu muronka byoroshe kubera ko ndumva ko ari vyamwe. Mbega nka vanilla nkuko mubivuze ni ikintu muronka byorosha no mu gihugu cacu Burundi ivyamwa byo vyurumva birahari. Vanilla byo bimeze gute? Vanilla ntiboneka vyoroshe cyane ko tuyikora mu gihugu ca Kenya hamwe n'amafraise mu Burundi dufite amafraise makeya nayo nyene aba importe. Yego mugabo ibindi bisigaye ibintu dukoresha de nature byo ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ego abantu bikorera ibintu vyabo mu gihugu babayemwo ntibabura intambano. Mbere n'abavye exporter n'aba-importer ntibabura intambano. Namwe murafite intambano muri entreprise yanyu. Amata aboneka ku bwinshi. Mbega muhejeje kuronka ayo mata ivyo vyamwa muca muvanga. Mbega ngerageje kubicisha kubivuga ariko mwari kuvyivugira usi kugira munabikore bisaba ubuhinga bisaba mu mashini.
tubwire intambamyi company yanyu ishobora guhura navyo. Bon, intambamyi twavuga ni intambamyi zinini ziri kuri rusangi ku gihugu. Turabizi yuko amafaranga mva makungu amadovize canke amashiringi aguye kuboneka muri kino gihe. Rero kugira turonke amafaranga biratugora. Kini naco n'ikintu kijanye na transport. Turazi ko transport ibitoro bigoye kuri no mwanya biragoye. Rero ivyo biratubera intambamyi ikomeye ntabwo tuba tukiri n'amantreprise y'abajene agitangura. Nizo ntambamyi twavuga ati zinini zihari. Ibijanye n'ubuhinga nawo bwo kubikora. Ubuhinga ibintu mwikorera n'amaboko canke birasaba mu mashini. Bon, hari bisabwa mu mashini, hari dukoresha mu mashini, ibindi dushobora gukora n'ubwenge bw'iwacu. Bavuga nkuko yego nk'akarorero nko gupasteriza amata dukoresha mu mashini kandi atwara courant nini electricité nyinshi umva nk'iyo muri kudo production ikibandende ego n'ama mashini aza gufundikira mugabo byo umva n'ikintu gura une fois pour toutes dasubira kugura. Company yanyu twumvise yuko iherereye Muyinga, mbega mwaramaze kuba abanyamuyinga ibujumbura hoho umuntu yakeneye iyo yakura he canke ni Muyinga gusa? Pour le moment amata yiwacu ari muri region nord. Mugabo n'umuntu akeneye ungahe bujumbura yakeneye atubwira duha commande tukashaka kwamurukira. Hariho ama agence de transport ahari atandukanye. Mugabo vuba turiko turarondera abantu ushaka gukorana aho ngaha mu gisagara ca Bujumbura hamwe uwifuza ashobora kuyaronka facilement bimworoheye. Ego imuyinga urudandazwa rumeze gute? Bega intambamyi yindi tudashobora kwibagira muri kano muri bino bintu vya made in Burundi nuko abarundi tutaratangura gukunda ibintu vy'iwacu. Ndumva ko amata nonywa nkako ndakabonye ahantu gateretse nkaca mbona yandi ngo made in France ndihutira kuyagura umengo niyo nizeye umenga y'umuzungu niyo niyatangwaza. Mega urudandazwa imuyinga rumeze gute ku mata yanyu ku barundi? Icyo twovuga ni kimwe mu bisanzwe abarundi turafise ingorane yo kudakunda ibintu vy'iwacu. Ugati nturaba patriote. Natwe rero turabajene avuga ati naka tuzi uyu ni wari karabikora batadusufugura. Kibano kirakengereza. Kibano kirakengereza. Muga ntitwibagire yuko Imana yaremye umufransa niko yaremye n'umwirabure. Ujya bwenge bafise nibwo nakwe dufise. Rero icyo umufransa ashobora gukora no mu Burundi arashobora kugikora. Ego ivyo rero binovuga ko vyabaye intambamyi tugitangura mu kibano ati oya ujya turamuzi jo ariko arakora no si ibintu vyiza. Mugabo uko iminsi yagira agenda niko bagiye urabona ivyo tubabwira yuko ari ukuri. Ego bimeze gute umufasha uko mwatanguye gushika uno munsi? Nk'ufatiyeho urashobora kuvuga ati harageze ahantu babikunda canke naho muracari ku murimo? Ku murimo ntitwovuga yuko dushobora kuhava kuko tacafise intambwe nene yo gutera. Mugabo ko twatanguye siko no musituri ko tugitangura bwa mbere baradukritika. Mugabo abandi badukritika uno musi ni bari kwaradushigikira. Yego ibikorwa nivyo biriko birivugira mu majambo make. Yego vuba cyane muzoba muri ku isoko kuri palais des arts aho société Kigega yifatikanyije na palais yashoboye kuvuga ati reka dushire ku mugaragaro ugwaruka canke abarundi bafise ivyo bakorera hano mu gihugu cacu Burundi twita ngo made in Burundi. Biri kwinshi turamaze kwakira amasabuni, turamaze kwakira amavuta n'ivyo gufungura mbere tuko turabibona. Mwege twitege iki kuri iyo soko mbere mugira ko munatumirira ko abantu? Bon, murakoze cyane. Ku isoko twitega ibintu byiza cyane. Ko twebwe nkatwe ni avantage kugira ibintu vyacu biboneke mu gisagara ca Bujumbura. Cyo noneho novuga ati hari abantu benshi kandi n'ingenzi nyinshi ariho zigendera. Rero twebwe kuba tworonka kuja muri gukora muri place ya Palais des Arts ni avantage nini cyane gose izotuma ibintu dukora bimenyekana hamwe n'abana ba diaspora canke abantu
abantu baza muri vacances bashobora kuvuga ati mbwa ndi mu Burundi harimo abantu bashobora gukora yawurute nziza hamwe bayitwaye muri France idrapo ry'igihugu cyangwa ishusho nziza y'igihugu izoba iriko iramenyekana. Ego dushimire cyane societe Kigega yifatikanyije na Palais, ariko namwe muri kampani yanyu murafise ico kuvuga kuri Palais mbere na societe Kigega cyane gose. Turashimiye cyane umugambi w'igihugu Palais kuko umugambi uri kuratuma ugwaruka indoto zacu zije habona dufata mu mugongo. Turabishimiye cyane tukanatumirira ahubwo abajene bandi ko kwitura Palais. Turazi ko mu bajene harimo ivyumviro bitandukanye, harimo amaproje menshi ariko tukicwa n'ubwoba bwo kwexposa bati abajene niba expose ashike ku mugaragaro babe critique nta kibazo ko bakritika wakoze ivyo bifitiye ubuhamya. Yego haba critique wakoze utigeze akora ntaba critique kandi utadandaje ntashobora guhomba ahomba wadandaje. Indoto zabo rero bazikore mu mutwe bazishire ku mugaragaro biture Palais irabakira mu bugwa neza. Palais twabonye nta kamwana wa mama kabamwo ahubwo niwe umugambi wawe presenta babonye yuko uri innova yuko hari cyo uje gutora inyinshi muri societe cyangwa finance kandi bakatuguma badufasha mu mugongo n'umugambi Kigega rero turawushimiye cyane ko ushobora kutwimvira ko nk'abajene kuko apari ko turiko takona ibya entrepreneur atashafise uburyo butonyi utotuma shadusimbira ku ntambwe twifuza direct mugabo kebuke na societe Kigega turabona yuko ihangiro ryacu tuzorushikako. Ego yari Jean Bertrand ININAHAZWE ajava mu ntara mu komine ya Muyinga. Ego ayikorera amata mbere nibagiye kumubaza mbega ni ishamwe ryawe rigizwe n'umuntu umwe canke n'abantu n'ugwaruka mwagiye ahantu hamwe? Oya ntabwo ari shira hamwe ry'uwanje jeje nyene ni societe y'abajene batatu twagiye hamwe turiyumvira ico gukora kugira tuve kumarigara. Ivyo vyose umugwiza umwimbu. Nitukunigana ijambo Bertrand, ushobora kuba ari ijambo ushaka kugenda uvuze wari wumva umengo ntoba muri studio za Kazoza FM utavuze. Murakoze cyane. Turashimye cyane Kazoza FM twashoboye kutwiyumvirako kugira tuze kumenyekanisha bino bintu dukora kugira turishikire n'abandi bantu. Yego ikindi naco ibiciro mugurisha gute? Yego murakoze cyane. Turafise agaflacon turiko turaduha abagrossiste ntabwo tudetaye ngabo barashobora hariho prix badetaye yako kuri marché ni 3000 na 2500. Yego abatariko barabibona mutekera gute bingana gute? Akashoye kuzana flacon ya 500 ml ini ya 250 ml. Ego niyo igugwa 2500. Turafise na 500 ml igugwa 3000. Ego kindi naco ni gusaba dutera intege abarundi dukunda ivy'iwacu cyane cyane ivyo gwaruka mu dutera intege bareke ko duca intege ahubwo badusupport kono uvuga badusupport kugira tubone gushika kuri ambono Kazoza y'igihugu. Igihugu giteye imbere umwaka wa 2060 igihugu cifashe umwaka wa 2040. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Ego nshimira namwe mukurikirana ikiganiro cy'aba boss tuvyuka. Niho aba boss na Kigega kirangiriye nari kumwe na Jean Bertrand ININAHAZWE ahingura amata mbere nawe azoba arimwo mu gwaruka mu barundi bazoba bari ku isoko kuri Palais des Arts aho hazoba hari abikorera ibyabo mbere banabikorera hano mu gihugu cyacu Burundi. Mugumane natwe tugaje mu gice cya gatatu hamwe na Bertrand ININAHAZWE agira tubwire amakuru yandikwa n'ibindi binyamakuru.